none tugerageje kwegerwa imbere tukaraba amashengero ya kino gihe ivyo bintu baracabivuga ya message ya mbere baracayitwara canke vyarahindutse hari umuntu ahora avuga ngo isi yaratitutse nabwo bwaratitutse bwa butumwa muri ya myaka ya 93 hari amagume menshi nga mu gihugu hari ubutabo bwatangwa ku buntu je sinzi umuntu yaranze ugatabo ubwo butabo bwaratangwa havuga ngo mbega abantu b'Imana baroye rero harigera umenga hosirikira ubundi butabo nkabujya buvuga buti mbega ubutumwa bwiza bwaroye je novuga yuko ari amashengero make aho Bibiliya ari gurufatiro ntabanduka Bibiliya ari ifise ububasha ntayegayezwa apana ama experience yanje ivyo nabayemo nivyo numvise apana ivyo neretswe apana ivyo mvugishwa yavuze ivyo bivuga mu cuma cy'amasengesho apana imigenzo na twamye tubikora kunuku misi kuva kera apana mu visionnaire cyangwa uduha amahera abishaka uko Bibiliya ivuga iki mbega niyo ijija même mes propres expériences niyo ijija nivyo neretswe niyo ijija nivyo nabwiwe niyo ijija ikindi kintu cyose no hanugwa cyane no kwibwira cyo kintu gikomeye ubwa kabiri mbega Kristo niwe aganje mu ishengero niwe ariyo centre mbega vyose bikogwa vyubakiye kuri we n'igikorwa yakoze amashengero ari Christ centered yubakiye kuri Kristo nimake cyane amashengero yubakiye kuri Bibiliya nimake cyane amashengero yubakiye ku musaraba nimake cyane uno munsi kandi uravye hakenewe vyo kuri impinduka yimbitse aho umuntu avuga ati oya naho ibintu bibaze mu imyaka hageze ko nibaza mbega ibintu bihaye n'ijambo ry'Imana mbega vyubakiye kuri Kristo bishimagiza Imana ihabwa icubahiro canke n'umupredicateur charismatique ahabwa icubahiro canke ni eglise canke ni yerekwa ry'umuntu canke n'ubuvugishwa niyo gifise ijambo rya nyuma nico umuvugishwa yavuze nico pastori yambwiye canke nico Bibiliya ivuga rero novuga ivyo bintu bitatu birabuze urufatiro rw'ijambo ry'Imana centralité ya Kristo hamwe n'icubahiro c'Imana aho vyose bigamije guhesha Imana icubahiro ndabahaye yambu cane reka mvuge shalom nizira ko meze neza abasanzwe bakurikirana kino kiganiro bari mu mazu yabo abaraba bari ku kazi abaraba ariko barataha baba bari mu Burundi abatari mu Burundi mwese tabaramukije cyane cyane ishengero rya Kristo muri rusangi Johnny Marvin ndagyeho gusura guhura namwe imbere yanyu nkuko mubibona turafise umutumire sijya mbere tubanye yitwa Apotre je nkibimenya sinanzi ko ari izina ryiwe numvume ngo ni titre afise kubera ariko nasanze ari izina ryiwe numva nezero kubakira Apotre n'amahoro merci cyane Marvin n'amahoro bro karibu kandi twa tubakumbuye asante ni mufadika murago kuko ari byinshi twarabipanze bizabira ariko nyine Imana yabikoze uno munsi ariko aradukurikirana tugira tuyo ikintu kidasanzwe aho nizera ko wewe mukizwa wewe wemera Kristo tugiye kwiga ibintu bikuraba cyane gose ivyo navyo nkuko mwatwemereye Apotre muraza kudufasha muduha umuco mwifashishije ijambo ry'Imana ivyo navyo sibindi hari idini rya Katolika ni idini rimwe hariho abitwa abaporoti les protestants abo harimo eglise iyi singomba kuvuga amazina mugabo uraza gusanga ababitwa banaka bari bitwa gutya bajya bafisiziniri abafisiziniri mugabo bundi mudufashe kuraba aba protestant batanguye ryari baje gute ivyo nivyo tuza guhagarara ko baje ryari hama turaza kuraba ubutumwa
batanga ubwa mbere bwari ubwahe, message bari bafise yari yahe, hama turaza kubandaniriza kuri ivyo bintu bavuga mbega n'ivyo bikivugwa ubu canke twarashize nk'umucanwa canke twarasutsemo mabisi kugira ngo tuze kubimenya. Ariko dutanguye dubije gano giza kwa kiryoshe aba protesta batanguye gute? Merci kuri ico kibazo Marvin. Nimvira yuko kumenya kahise bituma umuntu yitahura. Tureke n'ivyo bijanye no gusenga n'umuntu giti ciwe. Kumenya havuka bamuvyaye, igihugu arimwo, imico yacu, kahise kacu birarenforce sens ya identité y'umuntu. Yego. Rero ndiyumviye yuko aba protestant kubera ubwo butandukane bagiye uravuga usanga umwe wese atebera kuri aho kantu kamutandukanya n'irindi shengero, ariko imizi iduhuza muri kahise ugasanga ntidukunda kuyivugako. Rero niyumvira ko akaryo keza ko kumera nk'ababigarukako. Ubwa mbere mvuge yuko muri rusangi le protestantisme naho abantu bakunda muri rusangi, iyo mvuze le protestantisme ko le protestantisme évangélique ni kuvuga amashengero ashingiye ku butumwa bwiza, yizera Yesu Kristo ko yapfuye akazuka, agakiza kabonerwa muri we, Bibiliya y'ijambo ry'Imana, kandi ko Kristo azogaruka kudutwara. Donc hari ivyizerwa rusange twita ivyizerwa vy'abaproti évangélique muri rusange, n'abantu babifata nk'idini rishasha nkaho umenga ni ikintu catanguye mu kinyejana ca 16. Ni vyiza gutahura yuko ivyabaye mpava ngaruka ko muri kahise mu kinyejana ca 16 yari nk'intambara yo gusubira kw'isoko. Ariko isi ibitahura nkaho umenga niho le protestantisme yavutse mu kinyejana ca 16. Vyatanguye gute? Yari umupadiri w'umudagi amaze igihe kirekire agaragaza kurondera amahoro yo mu mutima. Ico gihe hari ibintu vy'ubwoba vyo gutinya ivyorezo, i Burayi harateye amapeste, hapfa abantu benshi, ubwoba bukira bikintu kiri generalize i Burayi. Hanyuma ishinga Katolika rica rifatira kuri ubwo bwoba, ritangura kwigisha ivyo purgatori, ritangura kwigisha ibijanye n'ama indulgence, ingene umuntu yoshobora gutanga amahera kugira ngo akire urubanza rw'Imana, kugira ngo umushaha wiwe canke imishaha yabiwe bapfuye ishobore kuja mu paradizo. Hariho ivyizerwa vyinshi mugabo vyubakira kuri ubwo bwoba, nkaho umenga Katolika ni ifise urufunguruzo ngo gukiza umuntu ubwo bwoba bw'umuriro utazohera. Ivyo vyirya vya kuja gusabira imisa. Ego bijya byo gusabira imisa. Mu misi zarabonye umupadiri yasohoye akavideo karasihokiye ariko aravuga ingene y'abantu iyo imisi iri kuyasomerwa abantu bapfuye, ingene ubwo nyine umushaha uca wimuka ugakugwa mu purgatori. Zari inyigisho zisa nizo onye mugabo zihereza abantu ivyizigiro yuko umuntu ashobora gukira umuriro udahera, nkugira igikorwa akoze harimo no gutanga amafaranga ngo ashobore gusengerwa n'ibindi bitandukanye. Martin Luther yari umupadiri yamaze imyaka ari muri monastère Augustinien ya bene Augustino Mweranda, amara imyaka myinshi yakoze ibirenze ivyo Katolika muri rusange bakora kugira ngo ashobore kuronka amahoro mu mutima, kumva ko yabariwe, kumva ko yakiriwe n'Imana. Yaribabaza gushikaho yitera n'ibikomere ku mubiri, ariko arihana ivyaha vyiwe, ariko ntiyigeze aronka amahoro na gato. Numvise ngo ba Martin Luther ni babiri. Uwo uvuze n'uwahe? Abantu barakunda kuvyitiranya. Iyo tuvuze Martin Luther anashobora birimbe ngo ni Martin Luther King. Ko Martin Luther King ni pastor nawe nyene w'umunyamerika umwirabure yagwaniye agateka kabirabure ejo bundi mu gice ca kabiri c'ikinyejana ca 20. Nyaka 1956. Aho uvuga turashya mu kinyejana ca 16. Aho turi mu kinyejana ca 16, turi mu kinyejana ca 20 ejo bundi. Yego. Aho Martin Luther King ageze kugwanira agateka kabirabure muri Amerika. Rero ivyo ndiko ndavuga no mupadiri w'umudagi apana w'umunyamerika. C'est pas Pasteur King, Dr King mko bakunda kumwita. Wa undi yavuga I have a dream, ndafise indoto. Aho umwana w'umwirabure n'umwana w'umuzungu bazo bafise uburenganzira bungana. Sundi ko ndavuga. Okay. N'abantu bamukunda. Ariko no yari umupastori kandi yarize ivyigwa vya theology. Ariko ndiko ndavuga kuri uyu mupadiri yamaze imyaka n'imyaka agaragaza ibintu vyose Katolika ibwiriza kugira ngo aronke amahoro ikanga.
icagiye rero kubinovuga nti kubishira ku mbarutso yaragize urugendo i Roma aca serukira amamonasteri mu Budagi aragenda urugendo aca i Roma kwa papa hama yitegereje ingene ibikomangoma vyo muri Katolika babayeho mu kaboregwe mu butunzi muri luxe yani vyico gihe baravyumva neza ko aradukurikira mwandi baje tukuvuga kahise ndavuga yuko niba bagutahura nabi ari uko bimeze niko ndavuga muri ico kinja mu kiza cyo gatatu nindira yuko naho yari umupadiri twamusigurira ingene Eglise Catholique yahokonesheje ibintu bitari bike mu materi ko aravuga ku buryo nabo nyene bagize ibyo twita contre réforme ageza guhindura ibintu bimwe bimwe mu byo materi ko aravuga ico gihe ivyo onye tutashobora kugaruka ku mwanya ko ndavuga ingene uwo mu mwane w'umudagi yumvise avuga ati none nimba bano bantu ari bo bambere baserukira Kristo bakaba bayeho gutya muri luxe mu mwidegemvyo menga ivyisi vyose bariko barabiryohererwa nanje nkabamaze imyaka nibabaza none ahantu niho niteze urukiza ariko atashe yaciye afata umwanya wo kwiga ivyigwa vya Bibiliya kuko urashobora kuja muri Katolika ni yindi histoire mugabo urashaka kubagiye kirekire uri kuriga ivyigwa vy'idini mugabo utarinjira muri Bibiliya neza atashe acagira ivyigwa vya Bibiliya kugira ngo ayinjiremo neza gushika haro nk'urupapuro rwa doctora muri theologie atangura kwigisha kuri kaminuza y'i Wittenberg mu Budagi muri urwo rugendo rwo gusoma Bibiliya ayiteberamwo niyo yatangiye gusoma amajambo ari mu Baroma igice ca mbere avuga yuko umuntu atsindanishizwa n'ukwizera atari ibikorwa abariko baranyumva bashaka kuvuga umengana amajambo asanzwe ko umuntu atsindanishizwa n'ukwizera akizwa n'ubuntu agatsindanishizwa n'ukwizera atari ibikorwa vyiwe kwizera igindi gikorwa c'uwundi muntu ari we Yesu Kristo ucumenga rugurutsa amaso mu nyuma yavuye mu nyandiko zibavuga ati ni nkaho nari imvutsu bwa kabiri ariko mwumve yuko atahuye yuko hari igikorwa kimukiza mu gihe Katolika ariko irabwiriza ibikorwa abantu bokora kugira ngo bakire ivyo vyaramugumuye cane ariko nta migambi yarafise yo guca agwanya ishingiro rya Katolika abantu bavyumve neza ko babitahura nabi yaciye afata yandika impamvu 95 abadagi badakwiye kugura ico yo bita indulgensia badakwiye kugura zambabazi cakigongwe papa agurisha akoresheje intumwa yiwe mu bihugu bitandukanye cyo hari intumwa yitwa Tiezel yaje kudandaza urwo rupapuro rusinywe ko na papa uruguze ushobora kuzoja mu ijuru acatanga impamvu 95 zerekana yuko umuntu adashogezwa n'ivyo bintu vyose intumbero yiwe kwari guhamagara ishengero rya Katolika ngo babiganire izo mpamvu 95 acazimanika hariho chapelle ya université chapelle i Wittenberg acamanika ku muryango hari le 31 octobre 1517 ico gihe rero abantu bariko barankurikirana batahure yuko hari ikintu cabaye mu buryo bwa technologie catumye reforme isirikira n'ingoga ico gihe niho bari bagitangura kwinventa imprimerie imashini zigwiza impapuro nikuvuga izo 95 thèse zashistangwa gusirikira muri Europe yose mu bisanzwe Martin Luther yarazimanitse kugira ngo abantu nibaza kuri kaminuza baje no musi mukuru ko hagira une fête liturgique abantu nibaza babisome hanyuma Katolika ibone yuko hari umupadiri umudagi yifuza ko aba ikiganiro abantu barabizi yuko ico gihe avec la renaissance ibintu bijanye n'amadeba vyari ibintu bimenyerewe cyane les disputes yashaka ko habaye ayo ma dispute publique ibiganiro byo ku mugaragaro aho werekana nanje nkerekana ariko urumva haciye abaho circulation y'ayo 95 thèse hanyuma Katolika hakumuhamagara ngo baganire iyo yaciye imuca irasaba yuko n'ibitabo vyiwe vyose nyandiko ziwe zose zoturigwa hagezwe n'umuntu afatwa kugira ngo afatwe ariko abisoma kugira ngo donc ashaka kwizera ivya Martin Luther ahanwe amaze gucibwa baramuhamagaye kugira ngo yisigure yerekane mu nyuma yerekane ivyo ariko arizera mugabo hari indongozi za politike ahantu bita bayita diète de Worms
hanyuma baramusaba yuko ahakana ivyo yanditse vyose aravuga ati jewe kiretse nemejwe mu mutima kandi nkemezwa n'ivyanditswe yuko ivyo navuze atari vyo nta kimwe mpindura ico gihe baciye rero banamucira urubanza kandi atangura guhigwa ngo yishwe yategegezwa n'umuprince yitwa Frederic amunyegeza muri chateau ahamara imyaka 3 ntaciye afata Bibiliya pour la première fois ikugwa mu kilatini ishigwa mu kidagi kugira ngo mudagi wari wese ashobore kwisomera mu rurimi ashobora kumva c'était une explosion abantu rero bavyumvise ati bagumutse ils ont protesté yabawera bamukurikiye abantu bacha bavuga ati naba protesta ils ont protesté contre le pape ariko urugamba gwari rwo kugaruka kwitanguriro mbega abizera ba mbere bizera iki mbega intumwa za mbere zigisha iki naho havuye novuga nti ibyo jambo protester mugabo ahanini byari rifatiye kuri urwo rugamba rwo gukuraho ibintu vyagiye biriyongera ko mu kwizera kw'abantu shasha iyo migenzo ivyo bikogwa iyo migigwa bidahwaye n'ijambo ry'Imana kandi bihabwa uburemere bwo gukiza umuntu kandi atijambo ry'Imana ribivugako turumvise wabitanguje n'izina bamwise n'ivyakurikiye hari abamukurikiye ubwo nta bamukurikiye n'abagira bati uyu mugabo natwe azotwitwa abahakanyi azotwita abaporoti reka tugende gusa nanje nzokatisha ivyo yavuze bibukundi ngo vye kuvuga ko aya madini yandi y'abaporoti usanga urya anye afise iziniri wundi iziniri vyo vyaciye bibandanya gute mwakoze si abantu bose biyita abaporoti jewe novuga yuko bafise uwo mutima w'ubutumwa bwiza no gusubira ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana hari abantu bafashe reforme no muri ico gihe nyene bayifata nk'akaryo ko kwigisha ivyo ari vyo vyose unyumvirize neza Martin Luther yaragwaniye ikintu twita umwidegemvyo wo kwiyumvira atari bakenya bize mu ishuri baravyibuka yuko 15e siècle presque un siècle avant Martin Luther hariko novuga nti hariko haragendagenda umuyaga wa Renaissance ari mouvement intellectuel aho abanyaburaya bumva barambiwe nuko ishengero rya Katolika aryo ridictingere biyumvira turetse n'ivy'Imana hari imyaka i Burayi ugize découverte scientifique padiri kana katayemeye canke papa atayemeye no kwicwa waricwa sivyo muribuka ko Galilée twiyumvira ko le soleil tourne mugabo yerekana yuko le soleil ne tourne pas le soleil ntigira déplacer ahubwo yerekanye ko la terre c'est elle qui tourne avec les autres planètes quoi les autres tournent autour du soleil mugabo harayize imyaka n'imyaka abantu biyumvira yuko c'est le soleil qui tourne ico gihe ishengero rya Katolika ryaciri mwica bamuciye izosi ni kuvuga ko abanditsi abartiste ni wari wemerewe gucapa ivyo ari byo vyose wacapa ibintu bijanye n'umurongo ibitabo bisohotse byose vyari contrôle n'ishengero rya Katolika la Renaissance yari yo mouvement y'abanyabura ivuga ati oya kubera iki ishengero rya Katolika yo tubwire mwe dukwiye kwiyumvira ibito dukwiye gusohora ama découverte scientifique ama travaux d'art ivyo ducapa turavyanse mbega abantu bakera ivyo byose bitaraza biyumvira gute batangura kuja gufata inyandiko za kera z'abagiriki ibi nivyo ari bijanye n'ivy'Imana rero Martin Luther ni umwana avukira muri Renaissance mugabo ica akora gusa yerekana ingene isoka abantu bakeneye kuja gucukura si Platon si Socrate mugabo ni Bibiliya nico Petero yizera nico Paulo yigisha mugabo urumva ko bifitanye isano n'uwo muriro umwidegemvyo wo kwiyumvira rero abantu baciye bagiramwo muri uwo mwidegemvyo kandi nivyo ubutumwa bwiza badoreza umwidegemvyo butubwira yuko icyo twizera tutabwirwa n'umuntu tubibwirwa n'ijambo ry'Imana nkuko byanditswe n'intumwa za mbere mugabo ko umuntu wese afise mpemu yera afise uburenganzira bwo kwegera Bibiliya kugira ngo ayitahure afashwe na mpemu yera igihe ishengero ryiwe n'umurongozi wiwe bari kwamubwira ibitaruke n'ijambo ry'Imana arafise iyo liberté yo kuvyanka tuga ko no munsi urabona yuko abantu ikijose pastor avuze prophet avuze gifata uko nyene mugabo iyo ubwo rugamba ariko ragura amategeko kuvuga ati umuntu wese yizera ameze nk'umuhereza imbere y'Imana byo twita la prêtrise de tous les croyants afite umwidegenyo yo kwegera Imana biciye muri Yesu Kristo kwegera Bibiliya biciye muri mpemu yera kayitahura naho ico kintu ari ciza
carakoreshejwe nabi kuva ico gihe kuva ico gihe nkaho umenga ubu rero nta autorite itubwira dukwiye kwizera ubu rero umuntu wese avyenterpreta uko ashatse uko yiyumviriye arashobora kwiyumvira kuba pasteur cakimvira ati iki cizegwa kimeze gutya kashitangura kakivuga rero meme no muri 16e siècle haravutse amasekte menshi yiyitirira Martin Luther ariko ivyo ariko baravuga atari ivyo no munsi dushaka ati ndi umuprotestant évangélique ariko baravuga sanga mu byo twigisha n'ingene tubayeho biratandukanye kuburyo tuba tubigarukako rero amashengero y'ico gihe canke abantu b'ico gihe bafatiye kuri uwo mwidegemvyo Martin Luther ariko aragwanira hacabaho novuga ni ibinyanduruko yo gushobora guhimba ivyo rero vyose umuntu yizera ataravye nimba bihwanye n'ijambo ry'Imana agafatira kuri uwo mwidegemvyo gusa Imana iduhereza ko turi abizera ko turi abaherezi kandi dufashwe na muhemwe cyo kwegera Bibiliya tukayitahura ariko kandi hari n'andi ma divergence yahabaye mu bareformateur nyene aho usanga hagati muri babandi ego mu nyumvirize hariho amashengero yavutse atahwanye n'ubutumwa bwiza mugabo yiheka kuri iyo reforme ayo ni menshi amasecte ni menshi twayavuga ntitwoyaheza mugabo mwisho keshe muri 16e siècle na 17e siècle mu bareformateur nyene abantu bari basangiye uwo rugamba rw'ubutumwa bwiza harabaho ibintu bimwe batabona kumwe bitotuma badasengana ngo bemerana ati wowe urakijwe naje ndakijijwe naho batabibona kumwe nicabuza yuko mashengero yabo novuga nti ahuriza kuri vya bindi vy'inkora mutima kumburiza fatugarukako ariko ugasanga hariho ikice kiriya batabona co kimwe nk'akarero naho Martin Luther aragwana ugo rugamba mu Budage Zwingli yariko agwana ugo rugamba nyene muri Suisse mu nyuma Calvin yariko agwana ugo rugamba mu France mu nyuma rirukanwa aza mu Suisse harabayeho itandukaniro ugasanga umwe atahura gukisangira gera ingene ryokogwa sensei no kuri baba ubundi atahura kubijanye n'umubatizo ariko waza kuraba vya bindi vy'inkora mutima bose baravyebezanya kumbure tuba tugarukako rero novuga nti amashengero protestant hariho ayafise amazina atandukanye ariko asangiye umutima umwe w'ubutumwa bwiza impamvu bashobora gutegura ibikorane hamwe bashobora guhuriza hamwe utwigoro iyo ukashaka gukora ibikorwa kanaka hamwe niyumvira yuko hariho ubumwe nyakuri ubumwe bufatiye ku vyibanze by'ubutumwa bwiza bitabuza la diversité y'amashengero ariko hariho n'ubujagari bwaciye bwihekamwo aho ivyizegwa n'ibikogwa atoba bihwaniye n'ijambo ry'Imana rero natandukanije iyo migwi ibiri ivyo bintu bahurizako vyibanze vyari ivyaye nibaza ko Marvin mbaje ikibazo ciza ivyo bintu mpava mvuga dushoboye kubihurizako naho vyoshika tukavuga tuti twebwe mwishengera abaririmbyi bacu kiraza guhagarara imbere y'ishengero utambaye ikanzu kuririmba abarati hoya n'ukuritizo wikwije ntacobuza hari amashengero amwe avuga ati ivyo kuvuza amagitara electrique n'amasoro no fuko bavuga organe ivyuma bitekanye byose vyarabaye no muri ico gihe hari abantu bavuga ati kirazira kuvuza ivyuma nta bintu bivuga cyane reka twaje gusenga nka Martin Luther yarasangwa ari umu instrumentiste imbere yuko aje kwiga ibintu bya theology donc yarimba tenoro nziza yaravuza ico gihe bayita guitare bien sûr ngari instrument précurseur de la guitare rero yari umuntu akunda innovation yavuye muri katolika yaragize razanye impinduka kubijanye n'ingene abantu bakwiye gutazira niki ariko n'abandi nka ba Calvin bavuga bati ivyuma ntibikenewe piano ntibikenewe birasamaza umuntu ntiyumvirize neza Imana urumva nk'ivyo abantu babitandukaniye ko nta kibazo mugabo ugasanga bya bindi vyibanze bavyumva kumwe ivyo vyari ivyahe ivyo bintu vyibanze nivyo rero nshaka kuvugako ivyo bintu vyibanze kugira n'abandi bose bamenye ivyo bintu murakoze bikunda kuvugwa mu majambo y'ikilatini 5 n'amajambo asanzwe ubwa mbere sola scriptura ni ijambo ry'ikilatini risobanurwa seul
les écritures iri jambo seul bisobanurwa ko atakindi kintu gifise ububasha bwo kurongora ivyo twizera n'ingene tubaho atari Bibiliya gusa si migenzo y'idini si ibintu twabwirijwe na basogokuruza n'aba pastori bojamwa kumvikana ikintu kitawaye n'ijambo na Paul yavuze ati na jewe ninagaruka naho zumane kavuye mu ijoro rero sola scriptura gwara urugamba rukomeye kuko hari ibintu katolika yari bari barumvikanye mu manama y'utare concile bakavyumvikana bavyemeje bagaca bishira mu vyizegwa batetera ati oya sola scriptura ivyanditswe gusa nijo bifise autorité iri supreme kandi ni absolue nico gihe Bibiliya ntiyabaho bashakubwira yuko abakatolika ko aranyumviriza nama nabibabwiye nabuza n'umupadiri wabo bibasigurira nimba no musi akatolika bashaka gusoma Bibiliya bashimira abaporoti au 16e siècle iyo amasekso ndavuga nta mukristo yari yemerewe kugura Bibiliya ngo ayisome baramusomera yo nakubwiye ko na Martin Luther ari muri monastère ya bene Augustino Mweranda yasoma Nouveau Testament yinyegeje n'akabuji musi yifusa ishuka kugira ngo umuservera ntamubone basho umuntu ariko arigira ivy'Imana ukamuza gusoma Bibiliya kuko bavuga bati wewe ntayo wotahura reka twebwe tuyitahura tukubwira ivyo ukwiye kwizera none numva ko aho autorité absolue barinde wabisigurira ntabwo ari Bibiliya ni autorité ecclésiastique rero sola scriptura cyari ikintu gikomeye cyane au 16e siècle no muri tuba tukivuga uti sola scriptura bashinga ya protestant yagiye he ko ari ivyo vyatuvyaye sola scriptura iri hejuru ico pastor akubwiye iri hejuru y'ico prophet akubwiye ako bahigiye basoma ivyanditswe kumva nundi arabisomye bose bako umwe aduze muri no rundi amanutse muri sud ivyo tubigaruka ko mu mwanya ivyo na interpretation sivyo ariko abantu barashobora gusanga bahushije ngene babonye igisomwa ariko umutima wo kuvuga ico Bibiliya ivuga uwo mutima ufise Imana yagufasha ntubusha ariko iyo ushaka kwiyeka kugisomwa kugira ngo uvuge ivyo ushaka uzokwa mutora ivyo wewe ukeneye mugabo iyo ufise uwo mutima wo kuca munsi y'ivyanditswe muri rusange uzosanga ivyo ukuyemwo bifitaniye isano n'ivyo abandi bera bagiye baratahura mu vyanditswe sura ya kabiri yavuga ati sola fide ni ijambo ry'ikilatini risobanurwa seule la foi la foi c'est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés mu Kirundi ni ukwizera gusa bwa mbere tuvuga ati ivyi Bibiliya gusa nigo rufatiro kandi niyo autorité iri absolue iri supreme hejuru y'uwizera hejuru y'ishengero kuko dukwiye kwizera ingene dukwiye kubaho ubwa kabiri sola fide ukwizera gusa niyo nzira Imana yagenye ko dukirizwamwo si bikorwa vyanje sikuza ngo ndakubwirwa ngo genda ukora iki n'iki byaha bizoba bihariwe genda usubiremwo data twese inshuro zingahe uzobuhariwe kera ho urabizi yuko umuntu ashoboza kwatura kwirega bacambwa ati genda urime hari imirima ya ecclesia ugaca ugenda ukarima ati genda ukatiye gitari yose urime ati uzobuhariwe ndako abantu babitwenga mugabo c'est comme ça sola fide la foi c'est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés sola ya gatatu yari sola gracia seule la grâce ubuntu bwonyene ubwo budukiza mwibuke naho ukwizera c'est le moyen ni nzira ariko ikidukiza n'ubuntu ubuntu bw'Imana nibwo butuma tunizera musanzwe kumpera ya vyose dukizwa n'ubuntu biciye mu kwizera sola fide na sola gracia birafatanye dukizwa n'ubuntu biciye mu kwizera ubwo buntu nabwo twawuronse biciye muri Kristo Yesu ari we nzira yonyene idushikana ku Mana niyo mpamvu sola ya kane yitwa solus Christus seul Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu ntabwo ari pastor ampuza n'Imana ntabwo ari shengero impuza n'Imana umuhuza w'umuntu n'Imana ni Yesu Kristo ni kuba cakoretse ku musaraba bwanyuma nimba ivyo bintu vyose ari uko bimeze kumpera vyose n'Imana ihabwa icubahiro si umuntu ahabwa icubahiro nimba Imana ariyo ikiza kuva ku ntango gushika ku iherezo nimba ari itanga ukwizera ikazigama nuko kwizera mu muntu gushika nimba ari itanga ikimaze arico Yesu Kristo kugira ngo tucizere dukizwe solideo gloria
à Dieu seul la gloire. Abareformateri baragwanye intambara yo gwanira icubahiro c'Imana kugira ngo icubahiro c'Imana gifatanye n'agakiza nicitirirwe ecclesia nicitirirwe pastori nicitirirwe umuntu n'umwe citirirwe y'Imana yatwiyumvire kuva kera gatanga Yesu Kristo. Icubahiro gihabwe y'Imana nyene yaza kuducungura ku musaraba. Bihava bikomeye. Icubahiro gihabwe y'Imana nyene iza kudushoboza kwizera ariyo mpemu yera gushika kuri wa munsi Yesu Kristo aza kudutora. Iyo ntambara yo gwanira icubahiro c'Imana contre les traditions, contre ubundi bubasha bw'idini nibwo rugamba rukomeye kandi iyo message bari basangiye. Mvuze ntibihava bikomera kubera ko numvise ngo ngiye kure ku mpera y'ikiganiro. Reka ariko turaguma ngaho nyene. Uratubwiye ivyo ntu vyose bitanu bari bahagazeko ivyanditswe vyonyene ukwizera konyene ubuntu bwonyene Yesu Kristo wenyene kubw'icubahiro c'Imana. Ubutumwa batanga nizera ko bufatanye n'ivyo bintu bitanu. Ubwo butumwa sinzi ko novuga ngo tutarabushika ko ubutumwa batanga ivyo bintu uhejeje kuvuga uko bari babihurije ko n'umutima umwe. Ego abo bantu meje kuvuga ayo novuga nti izo sola zitanu nibwo butumwa bari bahurije ko yaba Martin Luther yaba Zwingli yaba Theodore de Beza yaba Melanchthon yaba Calvin yaba Bullinger twari kuvuga benshi ariko bose nubwo butumwa bavuga. Kandi abizera bo mu generation yakurikira nico kintu bagwanira kuzigama naho bashaka gutandukanira kuri uyu mugenzo canke uriki nibwo butumwa nyamukuru. Kuri ubwo butumwa nyene imbere yuko tuza kugaruka ku ishengero rya kino gihe tukiri kuri ubwo butumwa nyene, wewe nka apotre ucishije kwijisho ryawe kuri ivyo bintu vyose ni nawe uri kurabitubarira, ubwo butumwa nibwo bukibandanye? Murakoze. Jewe aho mpagaze uno munsi igihe abamissionari bazana ubutumwa bwiza mu kinjana ca 20 amashengero protestant agatangura ishengero ry'abatiste agatangura ishengero ry'abagenzi hakurikira muri abashengero ya Anglikani Panekoti na nyene gakurikira muri myaka ya 30 nyene. Novuga nti nico batubwiye naho barabishonere bavuye hano atandukanye, uravye igitabo ca Kantike gushaka kuraba mbega nibikira missionnaire bavuga usoma amajambo ageze ya Kantike yacu. Ndabwiye ikintu kimwe, indirimbo ntigira menyera, indirimbo bita gitandara c'Imana 93 reka nguhungireko. Iyo ndirimbo iravye cyo kimwe n'izindi ziravuga igikorwa ca Kristo gitunganye nyeje kidukiza ariko tutokizwa n'ibikorwa vyacu naho twokwivisha amaraso. Iyumvira indirimbo ya gitandara usomye Kantike ushaka kubona yuko abo bamissionnaire ba mbere naho ntibatubwiye vyose ntibatubwishije vyose ariko ivyo vyibanze vyo barabiduhaye. Kandi urushobiravye ushaka kubona muri Kantike yacu ikirundi byavuye kugenda nabi mu nyuma kumbure. Umbabarire muko tuza gushika kuri isengero rya kino gihe ukuntu ribikora, nyemera tugaruke hantu gatonyi aho nari nagize nti ati Kristo n'umwe mugabo Kristo yagiye bamusigura ukumva aratandukanye n'uwuti. Hari naho bagusigurira ivyanditswe ukumva wewe suko vraiment wari wavyumvise wari wabitahuye, hagiye bagusigurira ubuntu twagiriwe canke ubwo buntu nyene budukiza ukumva umengo ubuntu bavuze burarenze vraiment. Hari igihe bakubwira Imana ukumva umenye hari hindi Imana bavuze atari yewe wuzi. Ivyo navyo tubifate gute?
murakoze n'abantu batafashe umwanya wo gusoma nka wa wundi yaresoma visi buji ngo bige bamenye tubafate nka babandi bakurikiye kugira ngo barondere iyindi nzira zabo zo gukora ibindi. murakoze unyihanganire nazo ko je navuga amajambo atariyo abantu bazokwakira ikiganiro bazovuga bavuga ati Marvin yatumye mutumire yadutsitaje yadushavuje nizera ko bitaza gushika wowe ndazi ko uri umuntu mwiza uravye amashengero ingene abantu bayita amazina barabigize ikibazo ca une vision personnelle niyo wajije umuntu agira ngo jewe yerekwa ryanje yerekwa Imana yamaye ugasanga akubwiye iryo yerekwa rifatira ku kantu kamwe dukuranyumva mu bisanzwe ishengero ryose it has the same mission ifise umuhamagaro umwe ni kuvuga ko iyo utangiye gufata nkaho menga ico gikorwa cawe gifisa kandi kantu kawe kari personnel c'amasengesho sinzi wari hehe nari ndyamye hari mwijoro nari ndyamye haza ikintu kimeze gutya ugafata ako kantu kamwe ugaca ukubakirako ishengero ryose tuye gutabura yuko imbere yuko umuntu ahabwa ikintu kiri personnel atiza kugura biriya jewe ndibuka ko shishaze kwirata mugabo nibuka tugira tangura ishengero twagenda madame tuvuga ati katumara imisi turi muri retraite twugure bibiri mbega biriya ivuga iki ku ishengero tutaravuga ngo mbega ngo jewe mana ngumbwira ngo ndayishire he mugagara cyaye mu kinindo mbega ishengero ni iki muri bibiriya rihamagarirwa kubiki rimeze gute ryizera ibiki nihe mikorere ntabanduka ihwanye n'ijambo ry'Imana mugaho hari ico mwari mwayaze n'Imana kuko hamwe nanje noja gusoma nkavyiga nkabimenya none no camba pasteur niwe wa pasteur mugabo ne wosanga igicapo ufise c'ishengero nico urajewe mfise nico uri afise bifitaniye isano imbere yuko uvuga ngo jewe ngo ishengero rya Marvine ngo aho abantu basenga bagaramye nk'akaroro ntanze ugafata izina bivuga ati ishengero rya Marvine aho abantu basenga bagaramye ivyo ntavyo wovuga aho bironkeka wosanga izina wise ishengero bifitaniye isano na kwa kwizera usangiye n'abandi bera uriko urantahura rero kenshi usanga abantu amashengero yizera bitandukanye kubera umurongozi yishizemo yuko niwe avumbura umuhamagaro w'ishengero ku giti ciwe aryamye asinziriye kwiga Bibiliya ngo atahure ishengero muri Bibiliya bwa mbere na mbere mu nyumvirize hariho aspect novuga nti hari ico gice aho uwo muntu yatahuye Bibiliya yagerageje gutahura ishengero nkuko Bibiliya ivuga Imana imurongora mu buryo buri plus specifique aharishira ingene rizokurikirana uwo muhamagaro ingene uzokwiexprima ahari ahagaze abamukikuje ingene bameze ingene babayeho strategy yogira mugira ngo bashikire ivyo urashobora kugira amabara atandukanye kandi ni vyiza ugasanga namwe mwera yagize uruhara runini mu kubikurongoramwo ariko iyo vyahereye kuri Bibiliya usanga amashengero atandukaniye ku ma strategy ugasanga bafite umuhamagaro wo gutanguza ishengero ahantu hari abamizirima canke hari abamaraya uwundi ahantu hari aba intellectuel ahantu hari abantu bize cyane uwundi mu quartier gose n'amasaje n'abametode atandukana ariko waje ugasanga igicapo dufise c'umuhamagaro rusange ishengero ico rihamagarirwa kuba twese uwo muhamagaro tubona kumwe rero navuze nti ikintu c'ishengero baragipersonalije gose baracendividualije gose ukiri ngaho nyene pastor je nibuka hari kuntu yuzi kari buza kurongora nka cellule canke fraternité ngomba gura kuri ivyo byo gusoma hari igihe wasoma atari ukugira utahure wasoma ari kugira ngo uronke ivyo uza kuvuga nk'umuntu ari kuri programme yo kurongora ego mbega muba no muri abo bantu ntabo babasoma kugira ngo baronke ivyo baza kuvuga no kugira ngo nihagira kuvuga ngo zingururaha bibi bintu biri vyateguwe binyaruka je niyumvira ko ikintu musi uri kugerageza kuvuga inyifato umuntu atwara imbere Bibiliya aho iragira inkurikizi kuje n'ivyo aza gukuramwo iyo biri uyegera uvuga ati mana si ivyumviro vyanje
si jewe si bari abantu ndabwira ivyo banezera si ni iki novuga ishengero rigakura n'ingoga si ni iki novuga hama abantu bakanyemera ni mana mbega igihe amajambo avuga ubwa mbere wari kubwira iki abandikiye ubwa mbere ubwa kabiri mbega jewe ahampagaze uriko umbwira iki biciye muco wari kurabwira abo abandikiye ubwa mbere hanyuma mana nshishijwe bugufi n'ububasha bw'ijambo ryawe ninabona igitandukanye n'ivyo jewe nshaka ninabona igitandukanye n'ico biblique ishaka ninabona igitandukanye n'ico abo dukorana bashaka ndemeye guca bugufi nza kuvuga ico nyene amakoro pastorale ni yavyanka yego niwanyereka nkabona iyo bita l'évidence y'ijambo ry'Imana nyobowe na mwemu wawe nukuri nza kuvuga ico nyene ico abantu badataro nuko reforme itwibutsa yuko ubutumwa bwiza burafise ikiguzi Martin Luther yaragize ibibazo vyinshi cyane imyaka ingahe yigegeje muri chateau ari wenyene kwankwa n'abansi intambara ahantu hose mbere byaramutwaye rimwe muri depression akumva arihebuye arihevye ubutumwa bwiza iyo ushaka kuba as objective as possible iyo ushaka kwiyumvira mu murongo wa Bibiliya birafise ikiguzi bizo gutwara uzobura ibitandukanye n'ivyo ushaka uzobura ibitandukanye n'ivyo abantu bashaka ushobora ibitandukanye n'ivyo umukorana bashaka ariko uzoca bugufi kucimana iko yakwereka mu ijambo ryayo ariko umugani wawe dukuramwe insobanuro zitandukanye kuko dutwara umutima atariwo imbere y'ijambo ry'Imana none tugerageje kwegerwa imbere tukaraba amashengero ya kino gihe ivyo bintu baracabivuga ya message ya mbere baracayitwara mbega canke vyarahindutse hari umuntu ahora avuga ngo isi yaratitutse nabwo bwaratitutse bwa butumwa canke bwagihe bwaduza ahandi hantu abakurikira ivyakira badatahura kugira bavuga ngo technology ngiguma yavance n'ijambo ryagumye muri ya myaka ya 93 hari amagume menshi nka mu gihugu sinzi Marvin wengene bangana mugabo je nagasore k'imyaka nka 11 hari ubutabo bwatangwa ku buntu je sinzi umuntu yaranze ugatabo ngo ubutabo bwaratangwa habwanditse ngo mbega abantu b'Imana baroye natwe cameraman yari bwavuga rero hari gero umenga hosirikira ubundi butabo nkabujya buvuga buti mbega ubutumwa bwiza garoye je novuga yuko ari amashengero make aho Bibiliya ari go rufatiro ntabanduka Bibiliya ari ifise ububasha ntayegayezwa apana ama experience yanje ivyo nabayemo n'ivyo numvise apana ivyo neretswe apana ivyo mvugishwa yavuze ivyo avuga mu cuma cy'amasengesho apana imigenzo na twamye tubikora kunuku imisi kuva kera apana mu visionnaire cyangwa uduha amahera abishaka uko Bibiliya ivuga iki mbega niyo ijija même mes propres expériences niyo ijija n'ivyo neretswe niyo ijija n'ivyo nabwiwe niyo ijija ikindi kintu cyose no hanugwa cyane no kwibwira cyo kintu gikomeye ubwa kabiri mbega Kristo niwe aganje mu ishengero niwe ariyo centre mbega vyose bikogwa bifatanye bijanye cyangwa vyubakiye kuri we n'igikorwa yakoze amashengero ari Christ centered yubakiye kuri Kristo ni make cyane amashengero yubakiye kuri Bibiliya ni make cyane amashengero yubakiye ku musaraba ni make cyane no musubiravye twasubiye hahandi twari kera uko igihe Martin Luther azana reforme ishengero ryari rihari ryarafonctiona abantu baraza gusenga ari benshi uno munsi kandi uravye hakenewe vyo kuri impinduka yimbitse aho umuntu avuga ati oya naho ibintu bibaze mu imyaka hageze ko nibaza mbega ibintu bihwanye n'ijambo ry'Imana
mbega vyubakiye kuri Kristo bishimagiza Imana ihabwa icubahiro canke n'umupredikateur charismatique ahabwa icubahiro canke ni eglise canke ni yerekwa ry'umuntu canke n'ubuvugishwa niyo gifise ijambo rya nyuma nico umuvugishwa yavuze nico pastori yambwiye canke nico bibiri yivuga rero novuga ivyo bintu bitatu birabuze urufatiro rw'ijambo ry'Imana centralité ya Kristo hamwe n'icubahiro c'Imana aho vyose bigamije guhesha Imana icubahiro. Uribaza ko gushika ubu hoba hariho nk'umuntu yovuga ati jewe bino bintu ndimwo agahagarara imbere y'ishengero akababwira ati bakristo muri rino rusengero aganda babwire ko ibintu vyose maze imyaka nigisha atari vyo nanje nasubiye kwiga twigire hamwe canke babwire ati sohoka muzosubira mugaruke ninatahura kubera ari ahantu ugera ubajije ikibazo ciza marufe taracongera ko yuko ari umuntu yaje kuduhanuza ahubwo ati jenga nunga rishengero nasezera abantu ico gihe umuntu yari yatanguje shengero yaheje gupfa ari wasiganye uburongozi hama nawe uwo muntu asiganye uburongozi yaracuguruka amaso abone ko ivyo yubakiye ku myaka myinshi ari binyoma ariko aranagugwa ariko arabona bushasha Bibiliya aravuga ati nukuri ngiri muri urwo rugendo norongora abandi gute arabagirisha agape barajya baranywa acavuga ati nukuri mumbabarire sishaka kubana ndongorera ishengero mukamufise uwundi muntu yonsumba yobikora neza gusumba arabandanya barongora mugabo je ku ruhande rwanje numva ngene kuja muri urwo rugendo kuko subira kandi kwitanguriro no kurabisha amaso mashasha Bibiliya ivyo vyabaye ino ishengero yaragyuga arasezera abantu vyabaye ino ego ngahanye burya umenya yuko reforme yaje igihe atabwo bufise nibuka ko jewe natanguje ministère ya musique ngaha anye dukora ama concert dukora ibiki and then ndagereza ko hari byinshi cyane kikunda kora mu buryo butabaye n'ijambo ry'Imana hanyuma ndahamagara abaririmbyi ndabwira nti ekute tugatumara umwaka wose nta kintu na kimwe tuzokora nta event nimwe tuzokora nta recording nimwe tuzokora nta sortie nimwe tuzokwitaba muzora muzi kugira ngo haramuza ama repetition ngaho twugura Bibiliya twiga mbega Bibiliya ivuga iki kuri worship none wiyumvira yuko hasigaye bari ivyo banga munyuma baridoga baragira iki urumva umuntu mukure muri concert yo muri Odeo hanyuma weje kumukurayo ico gine ko twayita ari seremu no muze hamwe cyo ngira mara umwaka twe tureje gukora concert nini ugira umaze umwaka yiga Bibiliya gusa no kuvuga ko baracitse intege kurumva umuririmbyi ubuzima bwose buhagaze ku bintu ariko arakora kuko akompliza fata umwanya kwiyumvira ati what am I doing nkongori iki bifatanye he n'ijambo ry'Imana hanyuma umunsi umwe ndabahamagara kuri beach friend ndabasezera n'ukuri umuntu azokumva akeneye kubandanya aririmba mu buryo bw'ubake ku ijambo ry'Imana azondondera mbu mu coach personnel wiwe muri carrière yiwe mugabo this ministry is no longer umenya ko information iri kwiragufata igihe ibintu ubisenyuye ukavuga ati ndahagaritse canke naho uvuga uti abakeneye ko tubandanya kurondera urufatiro rushasha bagumane nanje cyo kizosigara numwe canke babiri mumare nk'indi myaka mike bikogereza kubaka bushasha kumbure Imana biyihimbaye ico gikwa congere kinaguke kandi kibandanye uramaze kubona ko hari abantu niyo hageze kwipresenta muhuriye mu rubanza bavuga ngo nitwa Bishop naka atakubwira ngo nitwa naka kubwira ati nitwa naka aba yumva no niyageze kuvuga ngo ati bunashobora kwidondora igitangura si izina ryiwe nicari nicarongoye umuntu amaze kugeraho amaze kuronka abantu bamwandikira message za daddy uwo mfashi iki daddy uribaza ko yoba
yorekura akavuga ati jewe ndadepoje dimanche ntimuzoze gusenga kubera ko nanje ndatanguye kwiga. wagiye uravuga ibintu vya bishop Ndinaka vyerekana ko umuntu ari préoccupé na sa propre gloire gusumba la gloire yitwaza icoresho gusumba icoro c'Imana sibyo nico kintu camere kitubuza guhinduka mu vyizego. Ni mbega abantu bazobona gute? Nemere ko nihenze, nemere yuko ibintu nabikoze nabi, mpindura iki? Kubera ministry yiwe yose yagaze kuri we icari n'ingene abantu bamubona. Ariko iyo ufise passion y'icoro c'Imana uvuga ati mbega mana ico guhesha icoro mu mwanya niki mana nimba biguhesha icoro yuko norongora no kwigisha abantu babiri tukicara twugura Bibiliya tugira ati biblique nkatakaza ishengo ry'abantu 3,000 nimba byo guhesha icubahiro ko discipling abantu babiri basanzwe ndongora gasirire k'abantu 5-6 mugabo tugenda buhoro twubasha ijambo ryawe ntaco bimariye kurongora ishengo ry'abantu 1,000 kubera ikintu kimwe what matters ikintu gikomeye cyane n'icubahiro cawe. Kenshi mu ma question niyo dushaka gufata ingingo zero zose iyo vyatugoye na jewe sinongo ikintu kiba corosha uribaza ikibazo gikomeye ati mbega umutima wanje witwaza icubahiro c'Imana gusumba vyose. Nimba ino ngingo noyifata yo rushiza guhesha Imana icubahiro ntaco bitwaye ivyo notakaza bitwaye abantu notakaza as long as it glorifies God. Igihe bihesha Imana icubahiro ndabikora. Nuko sinzi dusa n'abagiye kurangiza ariko kandi hari igikorwa nabonye muri ko murategura sinzi ko mu kivuga ko n'abasanzwe badukurikirana bakakimenya. Murakoze rimwe mu mwaka turahura abantu bavuye amashinga atandukanye tukiyumvira kuri kahise dusangiye nkabera tukiyumvira kuri histoire ya réforme yo muri 16e siècle kakaba kajyo keza ko kwiyumvira ku vyabaye kuri ugo rugamba hamwe no gusoka kandi kwiyumvira aho turi aho duhagaze icimana yifuza ko kibandanya gihinduka ingene ubutumwa bwo kwikubandanya buduhindura ugo rugamba ingene tworubandanya muri Milton Hotel kuva 18 gushika 20h le 31 octobre donc ce mardi tuzohahurira kugira ngo dufate umwanya wo kwiyumvira hamwe duhimbaza Imana kucakoze muri kahise tugire tukiyumvire kucikira tuganiriza uno munsi muri ugo rugamba rwa réforme y'ishengero avec 5000 francs 5,000 habari muri kinyobwa kugira ngo tugire ibihe vyiza hamwe twese duhimbazanya n'abandi bera ku isi la journée internationale ya réforme protestante murakoze.